tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Mbega guhanurana vyagiye he mu ishengero ry'Imana? Nta muntu agihanurwa, nta n'ugihanura. Tugira iki? Tugira iki? Ni jambo ry'Imana ga yemwe. Mu Baheburayo ho bavuze ikintu gikomeye cyane he n'ubwo. Somera Baheburayo 3:13. Ariko muhanurane uko bukeye bicitwa uyu munsi. Muhanurane uko bukeye bicitwa ryari? Bicitwa uyu munsi. Umviriza bandanya. Ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo. Umviriza igituma mukwiye guhanurana bikintu no munsi. Ni kubera ko umuntu atera mu cyaha niko akomantarira mu cyaha. Bivuze ngo muhanurane bigicitwa uno munsi. Ukibibona mu majambo make, ukibibona bivuze ngo muhanurane mu bigicitwa uyu munsi. Murongozi ubonye umuririmbyi amaze imisi atahaze, muhanurane mukomezanye. Mugabo rero ikintu gikomeye, eske ndiredi guhanurwa? Natojwe guhanurwa? Hariho rero doctrine, inyigisho mbi. Ndiko ndasengera rino koraniro, nkemu yera yanyeretse doctrine mbi yishe abantu muri ikintu cyo guhanurana. Mwigize kure cyane gose iyi doctrine ivuga ngo nzi byose, nkora byose neza, njaho mvuga vyo umwanya wo kandi igihe cyose. Oya mwumvirize, nzi byose, shoboye byose, nkora vyo, njaho mvuga vyo mu mwanya wo igihe cyose. Uwo muntu akeneye guhanurwa. Epuruta bivuga ngo muhanurane. Uvuga vyo, so uvuga vyo gusa ngo igihe cyose, njaho Mana yo mwijuru. Muhanurane mwanya majambo ningabe kivuga ati burya vuze muhanurane, umwana w'Imana yofata inzira itariyo. Bigasaba ko mweneza tumubwira ati hey wihenze ufashe inzira itariyo. Paulo wenyene yandike Filomeoni ngo ndai kwandike kugira umpanure. Ibaze Paulo kugira umpanure. Vuga vyo mu mwanya wo kandi igihe cyose. My God, munga tusame. Nguringize nivyo, mwigize kure cyane ya majambo ngo guma mukuri. Agize bitari ivyo akaja kubwira ngo guma mukuri, ngo guma ndabira muri Kristo. Imana ntigeze jinyegizija kukurabira muri Kristo. Imana yavuze ngo abantu baraba. Reka Imana yonyine kurabira muri Kristo Yesu. Ngaje ndakurabira hanyine. Muhanurane. Umuntu yashingiye nahe tuko turaganira mbya ati jewe hari umugenzi wanje yahisemo umukobwa. Ati ndamuravye ndamubwira ati umukobwa uhisemo azokubloka mu buzima. Ati umuntu afite destiny ingana gutyo, umuntu afite umuhamagaro w'Imana ungana gutyo, n'uwo mukobwa uhisemo nanamuzoshika. Aramuhanura mugo umuntu yumvira impanuro ziwe. Inyuma ya byose yarangiye hatwe guturubura mu mutwe kubera uwo mugore. Muhanurane. Mbega abantu
abantu bahanurwa bagiye hehe nobaronka muri ino shengero bani man ukaba utagira umuntu aguhanura mu buzima uzokwiboma ku bintu byinshi byinshi nta muntu n'umwe azi ubumenyi bukwiye kubyo atakeneye umuntu amuhanura nta muntu n'umwe yatojwe yize amashuri akomeye kubyo atoronka umuntu n'umwe amuhanura ubuzima muhanurane kandi biki cyitwa uyu munsi nibibanza kurenga abarundi bivuga ngo nkagarura ngiki imeni kiri hehe yarenga imirambi kumbe sanze muri abarundi nawe uretse ibyo byose ikintu bitekeyemo biteka ingati kosa rikosore kare ritarashika kure mu hanurane mu buryo bw'inkemu bantu b'Imana inkemu irakeneye guhanurwa cyangwa mwene data ibyo ni kuragira sivyo raba ijambo ry'Imana icyo rivuga mu bugwaneza Bibiliya gusa idutegeka ikintu guhanurana mu bugwaneza no mu rukundo mugabo mugira iki muhanurane rimwe kubwira ngo navumbuye revelation jari abajene igihe kimwe mu myaka yacu y'usore dushushe gose njagakiza ngo frere ngo twavumbuye revelation n'abasangano tubibiliya duto amakorano ntibari bakiyazamo hari ikizu kiri aho baca bajamo nabamucara mico gihe nabasanga n'abajene bashika kuri 4 batari batatu bariko bavuga mu ndimi bavuga mu ndimi baca bahana ama revelation hama nk'abandi bacaka imisozi ngiye mu ikoraniro hama ndababaza ati me frere kubera iki mutaja mu ikoraniro ngo pastor yigisha ibintu byo hasi cyane ngo ari ibintu ataratahura ngo twe tugeze kundi kwego ngo turi mu dimension spirituelle ndababwira mukabandanya iyo nzira muzopfa nta revelation uzi ku buryo utohanurwa ibi birenda yatsende nta revelation uzi nta bumenyi bukomeye uzi ku buryo utohanurwa mu hanurane rero ibintu ahantu biko yagera umuntu aguhanuye aca umwasi wawe umuntu agushikiye mu makosa aca umukunzi wawe reka ndababwire jewe sinja ntinya ndabibabari ukazobona umugenzi wawe atigera guhanura uzoca ufuta kuri liste y'abagenzi ufata inzira iyi ngo très bien ukavuga ibi ngo good ukagira gutya ngo asante nyumviriza abantu b'Imana mu utagira umuntu aguhanura uzopfa kare nongeye nguvuga mu ndimi uzopfa kare n'abaperezida bonyine barifise abakonseyi baguma hafi yabo barisharije ibintu bitandukanye wewe rero atana amashuri 200 mbega araba tena amashuri ngaho ufise tena amadiplome angaho uraronka wewe nukiri umuntu aguhanura na Bibiliya ntwayisoma uyiheze nukene umuntu aguhanura uracyasenga iminota 30 nukene umuntu aguhanura Imana dufashe bakozi b'Imana mu okay akuvyo guhanurana mwanyumvise ukwiye mu buzima ko ufise umuntu aguhanura kandi ukwiye gukunda gose ugahana ikibanza kinini mu buzima bwawe umuntu aguhanura akubwiza ukuri turi muri generation y'abantu babeshera mu by'Imana urabona Imana yo mu ijuru dufashe praise God ngo yango ni saba gose na mahoro aragashize ku ngo na mahoro menshi ngo ndacyakura uracyakura ego kura kura mugira iki
abigishwa rero ishengero rirakunda abapasitori batavugisha ukuri, batavugisha ukuri. Yaguma kubwira ati byose bimeze neza, uzoshika kure, nta kibazo, nta kibazo, go ahead, go ahead, nta kibazo, byose bimeze neza, ejo ni heza cyane. Amameni n'imbuto nyinshi hajya mu biseke, mbwa ndiko ndigisha inyigisho nk'iyi nta numwe abimbuto. Ndazi igituma, ndazi igituma. Iyo ndiko ndaprofetiza, mbwa ati receive it. Yo, aha, ibi biseke bimaze kuzura barimo kujya gucura hano. Muhanurane. Bibiriva mu misi iherezo abantu bazokwirundaniza abigisha bigisha ibyo bipfuza. Ukazokumva umwigisha atigera akora ku nyota yawe, atigera agukora kuhinduke. Siwe urinda udakeneye guhinduka. Mugira iki? Muhanurane. I receive, pastor, I receive it. Kuba tanu mari kavuga ngo ndakakiriye. Nyumviriza je nta kibazo ofise, mutuza amaboko mutaduza ngo manigisha. Mugira iki? Oya abantu barazimiye terima ku buryo ari inyigisho mpereka kubigisha ngaha muri eglise yo kwirinda ubusambanyi. Bayisha kuri Facebook, ndabona abantu banyatatse gutya. Ndimvira je nasomye Bibiliya isezerano rishasha yanditswe na Paulo. None je naguye gute? Nyirinde. None umunsi bashaka bacukushaka ko nyene basore bakritike. Nyirinde ubusambanyi. Uzomenya ikimazi ciwe n'uzokora iryo jambo. Uzomenya ikimazi c'ibintu mvuze n'uzokora iryo jambo. Mwirinde ubusambanyi. Abandi mubareke mwe mwirinde. Abandi mubareke mwe mwirinde. Abandi mubareke mwe mwirinde ubusambanyi. Ngo pasa ngo ivyo nivyo ugezemo. Cyera ntibatse none yisi biri nasomye. Ivyo nivyo ugeze ngo pastor. Nari mubiki. Mwirinde. Aya muhanurane kwanza ivyo gusaba Yesu byo naje kwishira umunsi. Mugira iki? Muhanurane. Umukobwa w'imyaka 15 ariko agendana n'umugabo w'imyaka 30 afise urugo, ni mwene data turabizi. Numwegera umubwiye ati umugabo uri kumurondera kwiki? Hanurane. Ni jambo ry'Imana iri. Ni jambo ry'Imana. Turishimira Imana cyane. Ikintu cya mbere ubera ikimaze abantu mu buryo bw'impemu. Icya mbere basengere, icya kabiri bahanuri. Icya gatatu ubera ikimazi abantu mu musha wabo muri ame. Kubera iki umuntu akwiye afise impemu, afise umushaha, afise n'umubiri. Rero umugira ikimazi mu buryo bw'impemu, umugira ikimazi na hehe umushaha wiwe. Reka ndababwira ikintu kimwe. Umushaha ni ikintu cya mbere cyoroshe gukomereka. Imishaha y'abantu ni ikintu cya mbere cyoroshe gukomereka. Igituma aha mu ishengero umukozi barimo kudakubwira ngo dusaba blessed again. Igituma mu ishengero hari abantu batabayeho baruhutse agakiza kuzuye, si kubera ikibazo cy'agakiza bakiriye. Ikibazo cy'agakiza bakiriye kirakwiye, agakiza vraiment karakwiye. Nga ni kibazo cy'ibyo bahuye imbere yuko baza muri Kristo Yesu, cyangwa naho baciye bamaze kuza muri Kristo Yesu bagakomereka mu mishaha yabo.
bagakomereka, amarangamutima yabo agakomereka, ibigumbagumba byabo bigakomereka. Yesu agarukiye mu mpemu, ntaje mu mushangwa gukize, uzogumana ibibazo n'agakiza. Reka ndagasubiramo. Yesu wakiriye mu mutima, akaguma mu mutima, ntumugururire umushaka kugira ukize, uzogumana agakiza mugabo ubabaye. Amen. Yesu akwiye kuva mu mutima akaza no mu mushaha akagukiza. Inkuru nziza, Yesu yaje gukiza abakomeretse. Yesu yaje gukiza imitima gusa, yaje gukiza n'abakomeretse mu misha yabo cyangwa mu mitima yabo. Haleluya. Hari umuntu akomerekera mu nzu y'Imana, agacana agakomerekera mu nzu y'Imana, amavarere yiwe yose akacayata. Ngareke ndakubwiye nshuti yanje, ntuta amavarere yawe kubera umuntu yataye amavarere yiwe. Nimba ugize ikibazo mu buryo bw'umushaha wawe kubera ibyakubayeko, emera Yesu agukize ibyo bikomere biri mu mushaha wawe. Emera Yesu agukize ibyo bikomere. Avuga pasi nashingiye intaye n'umuntu ngaha nyene, igihe Dimashi twari ko turasengera abantu bakomeretse ku mitima, arambwira ati pastor, jewe ujya munsi dusengera, jena nifise abantu byari bivanye n'ishengero yigeze gusengeramo kera. Arambwira ati narakomeye muri iryo shengero ku buryo nashaka kubona umuntu n'umwe w'aho hantu, nashaka kumva ikintu na kimwe kivugwa cy'aho hantu, nashaka no kubona icyo kibanza nawe urasengeramo. Nibaza ko ibyo bintu biterana imbere mu buryo bw'impemu. No, umeze gutyo uze tugusengere. Hama tugiye kwigisha, mpamagara abantu ngaha turabasengera, tubasengeye yumva umenga ni ikintu kikorose kiva mu mutima wiwe kiragiye. Hanyuma taje aravuga ati no, je nibaza yuko sinzi bimbaye ko neza kandi ndaza kubiverifya nashaka muhira. Aratora amafoto y'abantu arasengera, araraba, abona kare yora yaraba akacyumva urungu byinje ngaka umutima, yumva nta ruhari. Atora amafoto ya Mariya yawe ariko arahezagira aho hantu, abona nta kibanza agize. Arahura nabo yumva umukungo wo kubaramutsa no kubagumbira, avuga ati je nakize kweli. Acane telefone arashingira arambwira ati pastor, narabohotse, narakize. Bumana hari urwego rw'impemu toshikako ugifitiye inziga abantu n'ishari mu mutima. Hari hano toshika ugikomeretsa indani mu mutima wawe. Uje kumavu usenga Imana, ubwira Imana ati Imana mbohora, Yesu kiza umushaha wanje. Ibintu byose umuntu yakomeretsa agira ni fake, atambira bitari byo, avuze ngo aragukunda ntabagukunda, agutwengeye ntabatwenze. Ibintu byose arikaragira umuntu yakomeretse, arikagerageza gushaka abapasuma kugikomera afise mu mutima wiwe. Nta kintu na kimwe umuntu yakomeretse agira kiba kirico, nawe nyine ubwiwe ntabarireyera, ntabarireyera. No gusenga asengera mu kinyoma, n'amakonfesio agira n'indirimbo aririmba zimwe bikomere, n'amasengesho y'ikaratura arimo ibikomere. Nicyo gituma Yesu ategeza kuvura umushaha wawe bigicitwa uno munsi. Bigishwa ryari uno munsi? Umuntu yakomeretse, byose binagira ni fake, byose ni fake. Aragerageza kurondera isura atari yiwe juste kugira maske. Umva ari umuntu yamubwiye atusa nabi, arakomereka, ubiragombe akosore icyo kintu, yo kwimakiya 3 kandi 5 kugira akosore icyo kintu. Wamuraba gutya isura yiwe si ya vrai, fake. Ndavuga n'ibindi. Hari umuntu aruhira muri hotaro, simvuze hotaro ko ari mbi, mugabo igeri kivura igikomere nimbi. Igihe umuntu aruhira muri hotaro ni mugufi, ari umuntu amubwiye ati uri mugufi, kandi abakobwa bagufi ya nta kintu. Imwe ya indire cyagara kwino nkuku, ariko avura iki igikomere.
azoteba ruhe ayikuriye hotapa amacha asubira rero uku ukimubona agenda uku kare bari kumubona ibikomere umuntu rero ashobora gukizwa kumubona asenga ngo yuzuye ibikomere muri we ibintu byose bikaragira ariko arasatiriza abantu bamubwira ibintu kanaka ariko arabaho ubuzima bwiwe vraiment na style ntuzi umuntu akambara juste arafuka ibikomere ibiguma n'umubrese abantu bamwe mwajya bakwereka nyene bambaye otangara amageni nk'igihumbi ari umuntu yamubwiye ko afise inda nini byanse ko yiyakira hari n'abashika kure rero akarondera iyindi tayi adafise iyindi tayi kubera bamubwiye ati wewe wicaye kw'ipasi akarondera iyindi tayi akaja mu isoko akagura ikintu akacambara akarondera iyindi tayi namwe twenga ndiko ndabigisha ni gikomere kandi vyogora ko umuntu ateye intambwe spirituellement ave ku rwo urunka karugura kagwambara uwo muraba gutya ati my god basore mwitonde muze muritonda uyibaze urongoye umuntu nk'uwo yaje kwambaye mushitse muhira ubonye akuye ibintu ati my god ibaze ngene wowe wifata ibaze uvuga ati pastor ngwino bukure ibikomere umuhungu akajya kuvyuma agaterura bamubwiye ko ari abahungu b'ababogare abakobwa bose bemera agaterura agakogwa igituma wamubaza ati uri mu biki shaka kuba umuganyi jya kuri Yesu akuvura ivyo bikomere n'umwana w'Imana akijijwe wibaza ko ivyo biterana imbere lana yake umuntu yumva ko ndiko ndaponda sport ni nziza naje ndayikora muyikore mugapana kuvura ibikomere nk'ivyo bivugwa na Yesu sport ni bivuga hari umuntu avuka muri wabo bakenye no kugera ya pen hama agakurana igikomere akaja tangura ubuzima kanaka akavuga ati jewe ndabaye determine ngo ndondera ubutunzi ku buryo nzoburonka bica mu nzira mbi bica mu nzira nziza nigezwa kuronka ariko avura iki uwo rero muhuye n'igisha ararimena rero hari n'abana b'Imana rero bameze gutyo avuga ati inzira yose ivyocamo ndonka ubutunzi point uri mu bikomere mu mutima Yesu agutabare ugasanga amaze amasaha abiri nteranje imbere icyo ngoze ngo kirahezegiwe nteranje imbere ibikomere gusa ariko atinya gupfa kenye nyabi wawe ukonfesa si bibi ni vyiza mugabo birivuga ngo mwature kubera mwizeye apana kubera mwakomeretse wature kubera wizeye apana kubera ibikomere icyanyuma ugirira abantu ikimazi mu buryo bw'umubiri ahasinda ntati bakwera umwanya wanje wagiye ushonje umugaburire utagira ico yambara umwambike uwugwaye umurabe uwugwaye nta cyaha yakoze umurabe uwapfuye ugende kugandara wabuze icyajya umuha ibyo kurya umugirire ikimazi utagira akazi ubishoboye mu akazi umugirire ikimazi mu buryo bw'umubiri
bivuga ati umuntu yo gusaba ikintu kanaka no gacumubwira ati genda susuruka ugira iki nta kintu wamumariye umugira ikimazi mu buryo bw'umubiri aho singomba kubateba cyane dukomere Imana amashi